right now hari abantu bibaza ko Kimihera adasubira kuririmba indirimbo nkarabesha. I'm no longer Melli's official manager or a member of the Key Entertainment. If you need her, Melli's if you need her, I mean Melli, tuje muri studio ndagira turategura ndandika ndamuha arazana titre ya arabesha aratora titre ndamubwira ati so rero arabesha ndamuha melody arabesha chorus couplet turandika bridge kuko nari namaze kumvisha Berry Music instrumental Berry Music avuga ati eba uwo mukobwa kaya ucuyima ndavyibuka ucuyima cyaje kuncafuza cyane namaze kuhava heze 5 mois 4 muko acavuga ngo nari ndahari kugira nzoze kumudugirako hariho n'umuntu twicaranye ngaha tugomba twakire mu kanya namaze kumushima nawe nyine namaze kumushima aho wewe yasohoye n'indirimbo uranabizi yego bro Black FM 94.9 amushimira turi benshi izino ndirimbo amasegonda 30 gusa tugaruka bigi naje iyo abanze guhibongoza akaririmbo no gakoze bro ntavyo uzi uvuze ucagacanga imiziki ivyo birakwiye iyi ntaco nzoze ndayicanga rega ntaco bitwaye yaduhimirije kwijukira ubunyi n'ubwubatsi ngo buke ntagize ngo buke ntagira icyokse intara ntaraba ubwoko ntaraba subukene oya ni son excellence ntaraba ubwoko ntaraba imigambwe ntaraba amadini byose ntabiraba kirazira n'ibyo twara bose ni byiza cyane ubona abandi bashaka gukunda ariko bakunda usanga bimeze neza cyane yego bro ox karibu cyane ameze neza nukuri meze neza cyane gose cyane gose no musi za kubaza kandi mpamvu wahinduye izina karitwa bado yari bado gusa pas encore mugabo ukicara tubwiye gisigura kabiri pas encore akivuze gisigura pas encore mu Faransa ariko mu bindi Nigeria kwa chitwa gisoma reka kandi ibintu mu byatumye uhindura n'iryo zina mu bisanzwe izina rirakonta iyo ugira utangure career yawe uri seriously kuko ejo canke hirya y'ejo birashobora kuzana ingaruka ukicuza impamvu uwise rirya zina ke wari kubihindura ariko kare ikintu cyo kwitondera cyane alright igwe n'undi mutipe akora ko gaheje baravuga ati no wivuga ibi ntiwishura ibi vuga ibi uyu mupira rero zaza honyine nkivuga yuko iryo zina rishobora kuba risigura ikindi kintu mu kindi kirimo yaratangwe kunda bigisura uyu nyene reka gwe story kenshi mu kigaro hakara ari inyuma yaraza vuga ibi rakivyo ayaye wishore nibuka igihe kimwe Melli yaje kuvuga ivyerekeye yari ya TV Pam Channel TV umubi hagaze hejuru tuke kubanza ibindi Melli tuje muri Pam Channel TV umubire wala akino mbosa turakubaza ivyo hovo wanka ko bandi bishura nabo bavyishura karibu cyane yego merci beaucoup uzuregera kamikro kugira ngo abariko baratwumviriza bakumve neza yego Fedo NPB yeah ni what niruze zigi kirundi ni gutyi wawe NPB ni abbreviation amazina yanje ndabizi gusa N ni kwa nikuze niruze nikuze amapena nikuze Fedo Benz NPB Benz akapara ka Benz oya Benz Mercedes Benz basi oya Benz ko BHNN igomikata chuko muyifata nta kundi cyawihangana akabenz saka benz oya ni benz ine benz mugone benz nakuja kwa Mercedes Benz cyane kwa cyo kimwe mugabo donc iyo ryavuye insiguro sima wo dufasha ukayitubwira nibaza ko mu mazina ntiyamakenga nanje ndiko ndakura iyo ririmo benz na jenche gituma yego narabaje mu vyati wewe bimeze gute kamuta warandenganije benz nyene kubera ko aho nagendiga hose abantu bose bacha banyitwa benz bacha bongera ko Mercedes cyansigura ko hariho umuntu yinspira ko mu docteur belge yitwa benz uko nyene romba rero donc yavura ingwara yitwa rheumatisme sinzi ko muramuyumva y'amagufa rero yaramwinspira ko cyane avuga ati foke izina giwe zoriha umwana umwe mu bana banje atari hawewe nawe turajyaki yo kwa nkiki mazina mu byaguhaye uko riba riri kose uradije nanje ikisaga canshe ki muraje ariko navyubuse ntavyonze je bari banyise twikeze bigi
Biggie Diodonatariro ritariko rero bagiye ku byo kuja kubatiza abapati bacora vyabo iryo zango niriwa oya mugabo uwo mabasi urazi ico risigura ubucafu urisiwe bamuze abatikwe naho babiri abona yuko apa kwa n'abagenzi umwe n'umumanaje undi n'umuririmbyi mwavyumva bari Ox hamwe na NPB ni huze nikuze Fedor Benz aha bari muri Black FM tukwa tuyageze ki muziki wa muri rusangi bahuye gute uyabitubwiye ariko ushaka mbere kwa manager wabitubwira nawe no munsi wo kujya munsi ntiwavuze shaka umenge mwahuye utubwiye mwahuye na Ox hamubona gute ko ushaka kumera manager bigenze gute hamumufasha mu biki n'ibiki ego nibaza ko ikibazo mbagije ari ikibazo ki très important kandi n'abantu bakenya baba bakizi first of all Ox ni brother ni grand frère wanje twarakuranye turabana nka grand frère wanje ni cambe iki naco nakuze nkunda umuziki kuko n'umuziki rero sinari ndabirimo cyane kwa ko je ndi umuntu w'ishuri ndi umuntu aguma ndi ku ishuri cyane wiga he je niga donc secondaire ni lycée d'Ilac hama université niga domaine kiganga igimwara Twize biri wavyumvise Jene secondaire na JC Dirac hamaniga université kiganga mugabo nimwize hamwe twize muri secondaire gusa mugabo université niho twaje dutanduka mugabo twese turi mu buganga twese yego mugabo ico gihe cyose nari ruguru yari nyuma yo muri yitwa Madiba Madiba da classic no nawe ni yari nyuma yiwe muri Madiba da classic yego ico gihe we niwe yari nyuma yo muri Madiba we Oxygen hama nawe je nari kwishuri okay manutse muri vacances arashaka kunyumvisha indirimbo wumva gute zinima zimeze gute avuga ati burya ari mu Burundi turafise ingene ateye ubwoba kandi se by'imbeshire Madiba burya no muri ndi akomeye cyane gose sana even if nazi ukuntu aplanify ibikorwa vyiwe rero ico gihe maze kurangiza ishuri yaciye andonde arambwira ati reka turabukuntu Madiba nye canke Ox reka turabukuntu twiyungunganya turabukuntu twoja muri domaine donc ya music mugabo uko twakorana avant twebwe twaba turi nyuma y'abaririmbyi mugabo twakorana cyane abaririmbyi bari hanze y'igihugu tukabafasha promotion kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo example nkande donc sifura cyane kubavuga mugabo donc kamvuga umwe ngira maybe witwa Bia Belgi ari mu France twakoranye muri atari mutonye mbere yuko tugira rero mu nyuma niho uyacaza gukorera mwebwe muri Black FM mumengo hamarambwira ukuntu byagenze yuko mu boss yamushimye iki then arambwira twojana muri studio nkaraba ukuntu hameze nkongera nkanaraba igikorwa maze kwakorera nje vraiment nari mfite akariri mu kamukambe navuga ati bro umusango je sinari nzi ko akunda music muga sinari nzi ko azi kuririmba mukura okay itavuga ati bro bimeze uko courage maze kumwa courage nibaza ko byabandanije byacabi nakazi mu nyuma turakorana na Melli ivyo nibaza ko ibintu biza kwaza mu nyuma alright uravyumva iriya tusigura buherutse Ox atubwiye ngene byagenze ko nakuvyivuga nka manager nibaza ko ari vyiza gusoma ndabimeze neza cyane hari message yasohotse ari habaye intandaro y'ibintu byose kwiravugwa habaho ibyo bitandukanye abandi DJ Scott indiri message ivuga iti aha ni kwa nikuze Fedor Benz ni kuri Twitter yiwe yavuze ati I'm no longer Melli's official manager or a member of the Key Entertainment. If you need her, if you need her, I mean Melli chaga mu hatre parenthèse online TVs and radios etc. can't go straight to her and she will direct you whom to talk to. Notez bien, nota bene, I am now working with an upcoming artist Ox Bado. Thank you so much. Iyi message maze kuyibona nagenda yibona ku ma stati abantu bagiye batandukanye benshi ndabona ku aba promoter bishagiye batandukanye mwata kuyima ni Landry promoter batari kuyima mondayira abasanga mwese mwayipostinze abantu bose mwayivuga tavuga nti nanje mvume ngo rugira bakwe cyo kuvugana namwe cyo kubavugisha kugira ngo batange umuco by'ukuri ni mugiye kandi tuzi yuko jewe kubwo ivyo nzi kuko ndazi story yose yatanguye kuko ni indirimbo zameze zikorwa bari kumwe nashaka kumenya Melli mwahora mukwana guze yemeze gute ubwa mbere mutanga mwahuye gute nawe imbere ko murano uyu unye imbere yuko duhura donc Melli d'abord twahuye turi kumwe twese n'uyu ariko waduconnecte nawe yari witwa Alan Zeril ngira muramuzi Alan Zeril meje makuru w'indundi
icyo gihe bari kwakora ikiganiro yari yasohoye indirimbo ngo yitwa Dukate indirimbo yo ya mbere rero ujya musore ari muri Black FM reka ko yari ari akabiti yari yakoresheje akabiti nikijya ndirimbo arabesha Melli arabesha acandikira inbox Alan the Will yuko afise donc afise ka navuga kado chaguha uyu muri kazi Melli rero cyo ngumba ko Alan ashaka donc créer meeting tubonane turahura mwumvisha beat then bumvikana kuja muri studio niyo mu nyuma cyajamo yuko twojama twakorana kugira kizovamo tugisangirire hamwe ikizova mu gisangirire hamwe mushamuvugana ko ugiye kuba manager wiwe donc nibaza ko hagati yaho byari bwashoboka byatanguye uko mugabo mwari mwavuganye yuko mugiye gukorana gusa kugira ikizoza kiravamwo none muri uko gukorana wewe mu bisanzwe wakora usanzwe uririmba kuko yakubwiye ndetse indirimba okay uko gukorana nawe yari manager wiwe nako warutubwiye yuko atari ava manager we Alan Zewi mbere yuko bavana bari bavanye nawe imbere ko bavana yari Alan Zewi manager wiwe j'étais son assistant à ce moment-là chekiya cha Alan Zewi maze ko bavana naciye udoga manager ari contrat mufitanye nawe ku buryo wavuga uti ikizoba mu nyuma kizogice kwa kwizerana donc nta contrat ari au question de confiance gishabwa kwa Oxe nawe mo jendi bukigihe Black Records mu Gasenyi studio yisamizi Black FM kiri mu Gasenyi yari umuntu wawe sana mwaramana cyane no muri participation y'indirimbo ziwe waramufashije mu kwandika indirimbo no gutegura ama melody y'indirimbo no kwandika byose kubera ko indirimbo arabesha gushika ku ndirimbo yako gusohora yitwa yasohoye yitwa gute kushasha kure shaka toje kwa nindi tarasohoka by the koza zitatu rero n'izindi ziri muri stock zitarasohoka izo nzije zari zitatu zakuri muri Black Records ijya ni ya mbere ya kabiri n'ijya kure shaka kumenya nawe mwamubanye gute nawe wari nk'umuntu amufashe iki nka Melli cyangwa nawe umuntu wacakorana kuko uherutse wavuze ko mudakikorana by the way bon ukuntu twari tubanye na Melli premier majene ari umuntu nkunda musique apart yo gukunda musique ndakunda umuntu afise impano muri byose ndumva yuko noronka jewe buri jewe natamayera mfise icyo mfise no muterera rero muri ico gihe niho nariko ndumviriza kuko nsanzwe nko babivuze nakora muri Black FM nari mu videographer wabo mugabo ndagira ibako nko babivuze then rero mu nyuma niho navuga ati reka nkore aka kantu kuko ndi umuntu nakunda music cyane ndaja muri studio uwo munsi twirwa na producteur ndibuka turaharira ndamubwira ati burya rero music wowe uri kurakora ntabwo ari iki canke iki umuziki ni melody kuko ivyo by'amajambo biza mu nyuma kuko hariho n'indirimbo ndamuha ama example ari indirimbo yitwa ba n'ubu sinzi ico gisigura sinzi ico gisigura gushika n'ubu nayo muse kiri muto so ni ikintu canyemeje ndamwemeza kujana kwijana ari umuziki ari melody arambwira turashobora kubigira canabwira ati reka ndabigire ngaho candabigira and then candakoresha instrumental beat ndavuga ati kuko je ntaririmba reka ndondera umuntu afise impano nziza iririmbire ko w'umukobwa bisanzwe ko ico gihe twari dukenya abakobwa kuko abumona ati Natasha Ashley Divari atakaye ndavuga ati reka hari umukobwa numvise aza kuja ku radio cenda mwandikira mu journalist ndambwira ati ndafise gift y'uwo mukobwa niyo kuduhuza rero ivyabereye muri studio yabaye ngitangaro nawe yaratangaye kuko n'umuntu ntiyarazi yuko indirimbo ushobora kuyimixa n'indimi zirenga 5 urumva ukava ku murongo ugasimbira ku rundi rurimi ugaja ku rundi rurimi so ndamubwira ati tuje muri studio ndagira turategura ndandika ndamuha arazana titre ya arabesha aratora titre ndamubwira ati so rero arabesha ndamuha melody arabesha chorus couplet turandika bridge kuko nari namaze kumvisha Berry Music instrumental Berry Music avuga ati eba uwo mukobwa kaya ucuyima ndavyibuka ucuyima eba ndambwira sawa mugabo je kwera ikintu nacemeye reka ndagihujya mukobwa ndakimuha muri studio ndamwandikira bon
nawe aratereramwo dukeya arafisemwo nka 5% ko yahajya mugabo hasigana na 5% ni wewe 95% je ndashobora kuvuga 5% ya producteur ko nawe yarakosoye street master yarakosoye imyandikira arakosora so Melody ndamuha aho yaje kunkundira yari umuntu aririmbye namubwira ati oya je ndiko ndumva urumva hajya we yumva yuko barabaye satisfait je muri je nacamuga ati kweri katorenza ngaha aca ndavyanka byose akaca atangura gushasha so urumva vyamutera intege cyane naho byamutsitaza aca arumva yuko produit ije ari nziza kuva umunsi yavuze ati sinzosubira kuja muri studio tutajana bivaye n'ibikorwa bibereye ngaho so niho rero acavuga ati mumfashe mu muziki ndi ni kuri iki kibuga cyo Burundi ndi ni ntawe mbona yofasha cyatuvuga ati okay reka tugufashe nta kibazo so manager ndamubwira nimba tugiye gukorana sinshaka we projet azana shaka projet twe tuza turazanira hamwe kuko nitwe dushaka kumenya yashika cyayitangura uko pampanira kogwa yuka bifese ari muri studio niwe yaradutwaye muri studio arumva irakaza cyambwira ati reka shiremo aramubwira ati ndashobora gushiramo mera aramubwira ati sawa n'izindi ndirimbo zigenda zirakogwa uko nyene gushika naho urumva ikizere ciwe kima cyose yumva yuko nta kintu yokora mu bisanzwe kuko wewe wamenyereye arazi kuririmba afite ijwi ryiza arazi kwandika arakora music live mugabo muri studio biratandukanye na kujya uririmba live kuko namuha akarorero kuri Lina Blanche umuntu kuri live nta numwe ngaha mu Burundi bo kwiruka mu bakobwa mugabo hageze muri studio ntibikunda urumva rero niho kenshi byapfira nkamukosorera ngaho nkamubwira ati live music iratandukanye nuko tuba turi ngaha muri studio kugenda uko gushika ikizere kiza. Alright. Ariko kandi mbena ndugura umurongo wa telefone aza kwifuza kuvuga n'abantu babiri ndavuga manager Fedojo kimwe na Ox kurundi ruhande wa kabiri muzo kudamuga ku 65 69 canke 65 amajana 69 amajana 69. Alright, wifuza kuvugana nawe badege twara tuyaga tubanana ivyimviro tuba batubwira umuziki wabo kucangwa bizi yuko nabo bifuze ko tufashanya baradufasha kubafasha uko ndakoda kwibwira arinze kenshi nkabwira nti buryo umuririmbyi twari radio twakeneye umuririmbyi na muri vyakeneye radio udasoye indirimbo cyane bunyinyakazi nta content dusubira bunyinyakazi kandi nta kazi simpembwa bivuga ko ifuka umakazi nza kuvuga mu radio uganze guhembwa nino muzo ko turi ngaha kuvuga akazi sadukora ariko muri rusangi nibyiza cyane. Alright, tubandanya n'ikiganiro n'ikiyago cyacu muramaze guhura mwafatanye mu rugendo bazana bishafu tuntu twe dutandukanye kandi usanga benshi twese twavukiye hamwe twakuze kumwe Jeff nyina nakusha ko nafukuze kundi undi yakuze kuri yanye bivugana n'yose yakuze ariko shaka kumenya hayelema icatumye wowe dabotsuza kuri manager nga uvuga uti jewe na Melli turahagaritse ngiye muri ibi n'igiki so Melli tugitangurana namubwiye ati je muri Black FM CEO Jojo Town ya prefer nk'umuririmbyi anytime ashobora gusohoka barashobora kunsohora barabimenya ko anytime ashobora kuvaho nkamubisa mwa nkamubwira ati nzokoma ndi nyuma yawe kuko niyemeje gufasha rero Melli niho kugira igihe kiragenda twakoze ama projet menshi ndagira aho sezera ko twari tubanye nk'umuryango twari tubanye fresh ndababwira ati iki gihe kigeze nanjye ngira nsohore hari muri December ngira nkore kabere yanjye solo ndayikurikirane cyane ariko icyo ndabasavye mu mpakanya ni setting nk'umu artist kuko ibikorwa nakora sinabikora nk'umu artist mu mpeni setting mu mutwe kwanza ubwenge bujeyo mu mutwe hagiye ati ndumu artist identity cyane ndababwira ati mugabo muhira munkene tuza kuntora kuko boss afise umuduga we yarafise umuduga izi kuko n'ubwa mbere tugitangura baza kudutora mu bimabira birahagarara urumva mukaza muri imegere mu sangira ndabwira ati kugira ni setting mu mutwe mutegeza kuza kuntora home mfashe ibyo naho rafasha munkeneye cyane naho mubona mutoshika rungika taxi cyangwa ndubwira ati fata taxi ushikaho so turasezerana fresh jambo baje nuko Ox urumva nta mayru ufise nta muziki ushobora gukora manzi urondera amafaranga kugira ukora umuziki so aho nyene cyane ukijambo manager yambwiye ati mu muziki hinjira abantu batandukanye ashaka kuba ufise amafaranga ukura muri business kuyazana mu muziki
hama nawe ugakora umuziki amafaranga ukora mu muziki ukayatwara muri business ibyo bintu abantu babiri bafata music gutandukanye so canambwira ati none aha hantu tuhamaze tuko tugenda kumara 2 ans nta na kimwe ndakuraho nta mafaranga no vuga ati na makiya no shira no vuga ati ndagiye muri studio kuriha n'indirimbo reka nkorejewe ko ndavyumvisemwo cyacigiye kirekire ndabifata nk'ibisanzwe ngira ni kwera shaka ngume hajya ndasohoka amezi angahe anarahera cyaje kuncafuza cyane namaze kuhava heze 5 mois 4 muko acavuga ngo nari ndahari kugira nzoze kumudugira ko kumudugira kizina rye wiwe kumudugira kizina rye wiwe nari ndahari yari karadufasha urumva umuntu wagiye ahantu akavuga ati bisobanura ko umwanya wose yahamaze cyane twamaze yari kugira mu mudugire ko ahubwo twari dufite target yo kumudugira ko none kumego mwe mwaba batagukora ataraduga nawe cyo nufise icyo rero nico caje kumbabaza kica gituma nandika kuri Twitter ubona haya amazi nabonye post ubona haya amazi anyotewe cyane mu kunshimira hageze ko nshimira yanteye amaziranoki ibisosa biheze acaza kundi kunywesha mu rurazi so yo post niyo yazuye induru gushika naho bambaza imira atandukanye bon canda bishira ku mugaragaro kuko naje ndi umuntu ufise inyama umutima w'inyama n'amaraso urababara kuko nta kuntu mbwira ngo wewe wari kuramfasha naraba ndacari hahandi ahubwo mu buzima nasubiye inyuma je narakuretse ubandanye naraguseze neza mbwa ukambwira mu bantu ukagenda uvuga ngo wari kuramfasha ngo naje haje kugira ndakudugire ko nkaca nibuka ukuntu arabesha success wawe ari indirimbo yiwanje uyifisemo na 9% sino 9% grand seri arambwiye ati zaniyo beat ndayiririmbiremo gospel kugira ndahindure soneri wanje ndambwira ati wapi ari kintu nemeye muri jewe arabesha ndayitanga yose arabesha harimo amajwi wanje harimo amajwi wanje kuko hariho backing za emotion en fait iyo ikintu ari wo wacanditse cyangwa wakigize hariho amaranga mutima utegeza gushira hajya we rero ntiyashikayo ntiyakaronka aho kantu ntiyakaronka rero niho producteur avuga ati basi wewe bigire nca ndabigira harimo amajwi yanje kandi umunota umwe na amajwi so nkibuka Waikibenda yararungitse projet muri group agiriwe bakwe yarungitse beat ya Zouk bon muri staff ni Jenayanse nabwiye ati ntigikunda iyi beat vraiment apari mu Burundi mu Buganda ntacyo wigiye gufasha kandi twe target iwacu ari kuviza aho hantu nakwiye muri projet wanje indirimbo yiwanje mfise kuko nari nsanzwe ndazifise ama projet kugira ubahe mine kugira ndabahe mine ya mine ni projet wanje n'indirimbo yiwanje naramuhaye melody ikintu cyose ndamuha ndamubwira ati n'indirimbo yitwe mine kugira urumva je navuga ikintu kugira twabonye ati tuza kugitwara gutya urumva promotion yacu iva gutya ndamuha title melodies amajambo no mu nyandiko ya cyambabaje cyane nico kintu kubona naratanga na project wanje cyakubwira ati akacambwira ico kintu en fait cyarantsitaje ndababara bibi yankorera byose nari naravyihoreye mugabo ico kintu cyaranse ko ndacihanganira kuko ndi umuntu kirababaje cyane kirababaje kuko nta ndirimbo nimwe yiwe kiretse iyo wumva iri mu Congereza gusa mugabo indirimbo zizokumva iri mu Kirundi ni arafise na projet ziri muri stock ndazifisemo uruhara alright ibugiza projet zifisemo uruhara nta gihe biyumvira uti jenza abona kwita ko nakarure basi ko bavyama byabaye kuko normally mu mategeko y'igihugu ba mategeko y'umuziki muri rusangi iyo umuntu akoze ikintu cyo cyose ku ndirimbo yawe rafise twadutere kuri iyo ndirimbo ntagirimba ati jengo ndamwitwara cyane ndamugire copyright saha ku ma social media cya kuri ama platform yo gatandukanye kugira ngo ananja ndihe na make yibasi kuko nakoze nguvu nkamwandikiye mu bisanzwe kujya nakunda bivuga nari umuntu nkunda impano z'abantu en fait nta contrat nari mfise ku buryo ico kintu ndagikora kuko iba nari mfise contrat ico kintu no gikora mugabo nta mfise mugabo kubikorwa bindi atari bwanasohore kuko hariyo nivyo nari namuhaye ari mu kuja gusohora hanze y'igihugu ico nzogikora you know mugabo nzogikora kuri jewe kuko right now hari abantu bibaza ko imihera adasubira kuririmba indirimbo nkarabesha
atagize iki adashobora gusubira kuririmba indirimbo imeze nkarabesha iryoshe nkayo apana iryoshe nkayo imeze nkayo kuko iyi ryoshe ushobora gukora imeze nkayo ntiryohe nkayarabesha El Pro dufasha kare kuri El Pro indirimbo yakoze no munsi arashobora gukora indirimbo imwe zisa zikaza ari nyinshi dramatera soye madame akora itampuriza yakoze fotokopi ya madame rero kwereka email bimunanira gukora fotokopi ya arabesha kuko atari gikorwa ciwe kwereka bimunanira gukora fotokopi ya nampenda si gikorwa ciwe kwereka ntashobora no gukora mayi kumbure ntarabishaka navyo ntarabishaka kuko uri umuririmbyi urabona ati iki gikorwa nico kindugije reka ndabongera ikindi nk'iki ndabereke yuko atari gutomboza kwa Diamond yabigize ku ndirimbo yiwe imbagala n'indirimbo zose zagiye ziza zose ico kintu cyarambabaje sana Biggie abana mani polisi ari amakuru twumvise sinzi kariyo ariko amakuru avugwa yuko umaze kumenyesha ko ugiye kuririmba kaje kuririmba muri Black bivanye nibazo bavuge ko vyahabaye aza kwitusigura manager ngaha nawe nyene byabaye hagati ya mesha ko babiri bisamize Black FM na Melli ndavuga na promoter na Ange Menush ubwo bakiri ngaha byagiye kuba bice bituma ari akubuza yuko uza gukora na Black ivyo birimo vyovyo for kambe mvuga ukuri birimo kuko ikintu naje kubona sinashaka nshimire mugabo urumva akantu kamwe yakoze karambabaje kuko nari kuba nabivuze kera kuko ni byinshi bibi ntavuga ahubwo mvuga kwikunda impamvu je ntagenda kurikrama percent kuri kijya bintu nta kontra canke nta nicerekana yuko washizemwo oyicerekana ndabifise ndafise ama video ama video uyafise none uri kurandika uyafise uri kuragira ama baking byose anything ndagifise mugabo sinshobora kubishira ku mugaragaro kubera no bandi ko ndakorera cume ngo nashaka shimire gusa ni kwibuka gushima so tutibutse gushima basi hora ubandanye ukora akazi kiwawe alright Fedor manager yego me akazo mfise shaka gutumiza ko ni kamwe uko biri kose ushaka kutubwira ngene meze je ndibuka na mundi na mbere tugivugane ntiyashoboye kunyita wanashoboye kunyumviriza sinzi byabaye ariko cyo cyabaye hagati ya mwebwe team ya Melli na mwebwe shaka cyo cyari hagati ya Landry promoter na Minushe cyo kimwe na Melli nyene cyagiye kuboneka ko kikiye kuba ikazo gikomeye cyane ko byavugwa ko baba bacyanije na Bface bice mu kigero cyaberenga muri Black byameze gute vyo byagenze gute gushika byavuzwe yuko ivyo bintu byabaye birebire cyane shaka kuduha umuco kuri ico kiyo cyabaye gute kimeze gute nibaza ko pulo makwa kuna kiri hariya hari ibintu bimwe na ntari kuri kuvuga hanini nk'ivyo wacu kunyene turi babiri peut-être ivyo ni sawa nari ivyo byo bari bomb gabo sino bijya ntavyo no garuka ko cyane okay nta kibazo ariko uravuye kwa Melli wamaze imyaka ishikibiri renga gatoya canke ikwakwe ababa nigiki wowe wakwiye kwa Melli wishimira canke iki wowe wakwiye kwa Melli utishimira canke namwe hamaze gukora kwa Melli ibibazo bitatu donc Muchambere nishimira kwa Melli ni experience nakuwe tout simplement kujya kubana n'abantu ikintu cyambere nasanze kigoye le social ni kintu kigoye shobora kubana naramubereye umuntu mubi canke nawe yarambereye umuntu mubi shobora kubana naramubereye umuntu mwiza canke yarambereye umuntu mwiza rero narize donc société narize société kandi niga kumenya ukuntu nigenze undi muri société